Mwumva ni radio ijwi ry'america ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ifide niyo ngabo abaramutsa. Mugenzi wacu Aloysi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino kw'isi. Mwaramutse Fideli, namwe muteze amatwi. Abatalibani barafashe iyindi mirwa mikuru ibiri y'intara muri Afghanistan ejo ku munsi wa kabiri, harimwo n'uri ku birometero amajana abiri uva ku murwa mukuru w'igihugu Kabul. Ibihumbi by'abanyagihugu nabo barahunze ingo zabo. Ibisagara vya Farah na Pul Kumr byafashwe bikurikirana mu kiringo c'amasaha make cyane. Ibindi bisagara bitandatu by'imirwa mikuru y'intara byaguye mu minwe y'abatalibani kuva ku munsi wa gatanu, n'ivyo mu buraruko bw'igihugu. Abasirikare ba leta bo bariko bararwana bikomeye mu ntara za Kandahar hamwe na Helmand mu bumanuko bw'ico gihugu. Leta z'ubumwe za Amerika irangiza gukurayo abasirikare bayo mu mpera z'uku kwezi, kandi isa niyavuye ku rubuga rw'intambara. Ariko naho biruko, intumwa idasanzwe ya Amerika Zalmay Khalilzad ubu ari muri Katari kugerageza kugondoza abatalibani ngo bemere guhagarika izo ntambara. Mu gihe abasivile ba Afghanistan bariko baraturatuzwa ku rubuga rw'intambara, abahungiye ku mugabane wa Buraya bo bariko baragabishwa gusubizwa mu gihugu cabo. Ibihugu bitandatu vyo mu ishirahamwe rya Buraya vyasavye uwo muryango kubandanya usubiza iwabo abimukira bamuka muri Afghanistan, naho abatalibani babandanya kwigarurira uturere ku muvuduko munini. Amareta ya Autriche, Ububirigi, Danemark, Ubudage, Ububirigi hamwe n'Ubuholande yarandikiye ubutegetsi bw'umuryango wa Buraya asaba kwemererwa gusubiza iwabo abimukira b'Abanyafghanistan igihe bokwimwa ubuhungiro. Afghanistan yari yasavye Uburayi mu kwezi kw'indwi guhagarika kwirungikira abimukira bayo mu kiringo c'amezi 3 muri iki gihe intambara zishushe kandi n'abasirikare ba Amerika bariko barataha. Washington, ijwi ry'America. Tukivuga ku bibazo by'impunzi mu karere ko mu buseruko bwo hagati, impunzi z'abanya Iraq zahungiye mu ikambi ya Al-Hol mu buraruko bushira ubuseruko bwa Syria bariko barashikiriza amakenga ku bwicanyi bwiyongera muri iyo kambi. Ni kambi haye indaro ibihumbi by'abantu barimwo n'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu. Mu mpera z'indwi iheze, impunzi y'umunya Iraq yarishwe, abandi batatu barakomereka cyane mu gitero bakorewe n'abakekwa kuba akagwi ka ISIS. Ibi bishikanye ku bantu 25 bamaze kwicwa muri iyo kambi kuva mu kwezi kwa kane. Ikambi ya Al-Hol irimwo impunzi hafi ibihumbi 62 barimwo abavuye muri Iraq bangana ibihumbi 30. Mu kwezi kwa gatanu leta ya Iraq yaratahukanye imiryango 93 igizwe n'abantu 380 ibakuye muri iyo kambi. Iraq yiyemeje kandi kuzotahukana imiryango 500 y'abenegihugu bayo bari muri iyo kambi muri Syria. Naho amakungu yatangaje ko yatururuje uwo muhari w'iterabwoba mu kwezi kwa gatatu 2019, ISIS uracahungabanya umutekano mu buseruko bwa Syria mu kugaba ibitero mu tugwi duto duto. Hano muri leta z'ubumwe za Amerika, buramatari Andrew Cuomo wa leta ya New York mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko atanze imihoho inyuma yo kwagirizwa n'abagore 11 bavuga ko yabahohoteye agamije kubasambanya. Yavuze kandi ko uko gutanga imihoho kwiwe kuzoja mu ngiro inyuma y'imisi 14. Ni mu gihe ubutungane bw'iyo leta bwari mu mugambi wo kumukura ku burongozi bw'iyo ntara ku nguvu bukoresheje icitwa impeachment. Ariko naho atangaje ko agiye gukinjura, buramatari Cuomo yabandanije ahakana ivyo yagirizwa, akavuga ko ibitero yakorewe byari bifise imvo za politike. Aloysi Bigirimana urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino kw'isi, amakuru yo mu biyaga binini.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi kubera ubuzima bubi. Kubera yuko tubayeho nabi batugaburira turamara amezi 3 meza n'amezi 5 tudapokeye gupokera gihe cararenganye hari inzara gose turafise inzara cyane ntibatwita. Izo ni impunzi z'abarundi zo mu makambi ya Rusenda na Mulongwe. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Rwanda batanguje umugambi wo kuvanga incandago zikiza COVID-19 ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu batanguje umugambi wo kuvanga incandago zikiza COVID-19 ku bantu bafashe dozi imwe y'urukingo rwa AstraZeneca. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu buvuga ko gutanga incandago zibiri AstraZeneca na Pfizer birushirizaho kwirinda kwandura ico kiza nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'abahinga buvyerekana. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Ibyo kuvanga inkingo za AstraZeneca na Pfizer, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ibitangaje nyuma y'ubushakashatsi bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza, aho abahanga mu by'ubuvuzi bari bamaze gusuzuma umusaruro w'izo nkingo zirinda icyorezo COVID-19. Abahanga basuzumye umusaruro uboneka ku muntu wamaze gufata inkingo ebyiri za AstraZeneca n'inkingo ebyiri za Pfizer cyangwa se urukingo rumwe muri izo, ariko nyuma akaza kubura doze ya kabiri. Aha bakavuga ko uwafashe urukingo rwa AstraZeneca cyangwa urwa Pfizer ashobora gufata indi dozi idahura niyo yafashe mbere. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda kivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bahawe urukingo rwa AstraZeneca nyuma y'ibyumweru 4 bagahabwa urwa Pfizer bagira ubwirinzi buri hejuru kurusha abantu bahawe doze ebyiri za buri rukingo. Muganga Sabin Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC avuga ko itsinda ribishinzwe ku ruhande rw'u Rwanda ryamaze kubiganiraho risanga nta ngaruka byateza ku bafata iyo mvange nkingo. Birashoboka ko umuntu yaba yarafashe urukingo rw'ubwoko runaka akaba ku nshuro ya kabiri yafata urundi. Byagiye bigirwaho impaka cyane, ubushakashatsi bumaze igihe bukorwa, ariko kugeza uyu munsi wa none ndetse n'imibare mishya igaragaye mu cyumweru gishize yuko umuntu wafashe urukingo rwa AstraZeneca ashobora ndetse no gufata urukingo rwa kabiri rwa Pfizer ntagire ikibazo, ahubwo bikaba byamuha udahangarwa bufatika ku zindi nkingo. Kuvanga izindi urwabanza n'urwakurikizaho bizagenda bimenyekana, ariko kuri izi ebyiri icyo navuga ko ari gishya cyagaragaye ndetse mu bashakashatsi ndetse n'itsinda ryihariye ribikurikirana hano mu Rwanda tukaba twarabiganiyeho dusanga bishoboka byanatangira gukoreshwa hano mu Rwanda. Kwikubitiro batangira gukingira icyorezo COVID-19 mu Rwanda, inkingo za AstraZeneca nizo zabonekaga kuruta. Gusa hakunze kuzamuka amakuru arukemanga muri bimwe mu bihugu hirya no hino ku isi, bigatuma hari n'ibihugu byahagaritse kuzitumiza. Bibera imbogamiza bari bafashe doze ya mbere. Muganga Nsanzimana agahamagarira abacikanywe batarabona urukingo rwa kabiri abamara impungenge ko bashobora gufata urutandukanye n'urwo bari babonye kubera ko birushaho kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Umuntu rero waba yaracikanywe n'urukingo hagati y'urwa mbere hagacamo amezi karenza ya minsi twavuze, uwo muntu ntabwo twamugira inama yo kuguma mu rugo ngo yihebe avuge ati urwa mbere rwabaye imfabusa. Nawe naze ahubwo aze byihuse afate urukingo rwa kabiri kugira ngo rwunganire ubwirinzi buke umubiri wabashije gukora ku rukingo rwa mbere. Mu minsi ya mbere y'ikingirwa ry'icyorezo COVID-19, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda yaburiraga abantu ko nta wemereye gufata doze ebyiri ku nkingo zitandukanye. Ijwi ry'Amerika riteguriye inkuru ryageze ku kigo nderabuzima giherereye mu Biryogo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ahazwi nko kwa Nyiranuma, hamwe mu hari gutanga inkingo z'icyorezo COVID-19. Twari dukeneye kumenya niba hari abari kugana iki kigo nderabuzima bacikanywe no kubona doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca bakeneye gufata y'urukingo rwa Pfizer. Abashinzwe ibikorwa byo gukingira batubwiye ko kuva hatangwa gahunda yo kuvanga inkingo batarabona ababagana bakeneye iyo serivisi. Icyakora hari bamwe mu batifuje kumvikana mu itangazamakuru batemeranywa n'iyi gahunda yo kuvanga inkingo ku muntu umwe. Aho baravuga ko kuri gahunda bari barahawe yo gufata doze ya kabiri y'urukingo rwa AstraZeneca yarenze kuko bikingije mu kwezi kwa gatatu y'umwaka. Umwe muri bo yabwiye Ijwi ry'Amerika ko azategereza kugeza igihe bizashobokera ko abona urukingo rwa AstraZeneca aho kugira ngo yikingize urundi rukingo rwa Pfizer. Kugeza ubu ibihugu bya Espagne n'igihugu cy'Ubudage byamaze gutangiza ubu buryo bwo kuvanga inkingo za AstraZeneca n'urukingo rwa Pfizer. Bimwe mu binyamakuru byatangiye kwandika ko hari ubushakashatsi bwakorewe muri Korea y'Epfo butarajya habona,
ariko ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters byamenye ko ubwo bushakashatsi bwemeza ko kuvanga Pfizer na AstraZeneca ubwirinzi bw'umubiri bwikuba inshuro 6. Imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko abasatira 650 bamaze gukingirwa. Intumbero yari ukurangiza uyu mwaka byibura bari hejuru ya 3.5 miliyoni barangije kwikingiza iki cyorezo. Magingo ya mu gukingira baribanda byibura ku bafite imyaka 40 y'amavuko, ababyeyi batwite n'abonsa n'abandi bakora imirimo ishobora gutuma bandura cyangwa banduza icyorezo COVID-19 mu buryo bworoshye. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Urakoze Eric. Tusimbire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda na Mulongwe zibandanya kwihungura ku bwinshi. Zimwe muri izo mpunzi zigera ku 600 aho zicumbitse hanze y'ikambi y'agateganyo ya Kavimvira zivuga ko zibayeho nabi, wari naco gituma ziriko ziratahuka. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Izi mpunzi ziganjemo abana n'abagore ndetse n'abagabo aho zikambitse mu tuzu dusakaje ibitenge, utundi dusakaje inzitiramibu hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri mu mujyi wa Uvira. Zivuga yuko ubuzima bubi zari zibayemo mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe aribwo bwatumye zifata icyemezo cyo kwihungura. Turajanye Jean yavuye mu nkambi ya Mulongwe, afite umuryango w'abantu 10. Twamusanze akambitse hanze y'inkambi ya Kavimvira, atubwira yuko ari gushaka uburyo asubira iwabo mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga bitewe nuko arambiwe n'ubuzima bubi bwo mu buhungiro. Imurongo twavuye kubera yuko tubayeho nabi, batugaburira turamara amezi 3 meza na mezi 5 tutapokeye, tukapokera gihe cyararenganye abantu batakironka n'ingene babaho. Umuntu ari mu madeni atagira igitigiri. Duhitamo kuba twosaba leta ya Kongo iturekure twisubire mu gihugu cyacu cy'amavukiro. Kandi no kutwinjiza mu rupango barasa kutwinjiza tupfiriye hanze, ahubwo mu dusabira leta y'u Burundi kandi ngene ivuga na leta ya Kongo barabe ko turekura bareke guma tubohera ngaha. Nahimana Samuel we yavuye mu nkambi ya Rusenda yaje Kavimvira gushaka uburyo hase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi byamutahukana mu gihugu cye cy'amavuko, kuko mu myaka igera kuri 6 yaramaze mu Rusenda yari yugarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'inzara. Navuye mu Rusenda ku munsi wa gatatu none ashika ngaha. Navuye mu Rusenda kubera inzara fiseyo, hari inzara gose, turafise inzara cyane ntibatwita. Turashobora gupokira nka 3 muntu nka rimwe mu mezi 3. Urumva rero turafise inzara irenze cyane, niyo mpamvu twahisemo kwipakiza ngo twizane ngato ariko boduhungura tujye kugorega iwacu. Tuca mu nzira igoye cyane muri icyo kiyaga gose, umva gukika ngaha biratugora. Wakoresha amafaranga angana gute kugira ngo ugera no mu kujya ngaha? Nakoresha amafaranga n'ibihumbi 40 kujya nshike ngaha Kavimvira. Aha Kavimvira akomeje kugereza impunzi zirimo iziri kwambukira ku kivuko cya Maendeleo na Karundu zemeza yuko zafashe icyemezo cyo kwishakira inzira yo gutahuka zinyuza ku kigo cya Kavimvira bitewe nuko ziyandikishije inshuro nyinshi gutahukanwa ariko ntibikunde. Gusa aho impunzi ziri guhitira hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira zivuga yuko zifite ibibazo byinshi byo kutagira ibyo zifungura ndetse no kurara hanze. Tuhabaye nabi gose, nta byishimo tugira ngaha gute kubera inzara, tukagera kuri roporo umucanga bakatwihera senkane cyangwa ijana. Rero kugira uronke rasiyo rero bica bikugora cyane. Hano tuhabaye nabi, dufise ubuzima bubi, abana bariko baratugwarira ko bari kwizuba ntituronke ico tubagaburira. Niyo mpamvu twaje hano, twavuye mu Rusenda kugira ngo badutware mu Burundi mu gihugu cacu turabe ko twopfuma tugwirayo, kuko no ngaha dusa n'abariko barahapfira. Izuba ni ryinshi cyane, urabona ko turi hanze ntaho dufise twugama izuba, abanse no kutwinjiza indani. Imisarani ntayo, turi hanze ntayo, turihisha tukaja ku Matanganyika. Abandi nabo bakamenya ukuntu bimbo bihisha mu gashamba gatoyi. Uko niko tubayeho. Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko ari gahunda yihaye yo gufasha izi mpunzi gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi buri wa gatatu w'icyumweru, aho bazajya batahukana impunzi zirenga 150. Izi mpunzi zirimo gutahuka ku bwazo mu gihe mu cyumweru gishize mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi bakiri impunzi 180 zari zimaze imyaka 2 mu nkambi y'agateganyo ya Mongemonge. Vedaste Ngabo ku bwaradiye ijwi ry'Amerika Uvira mu ntara kivuye. Tugushimire Vedaste. Tugaruke mu Rwanda aho ubushikiranganje bw'ubucuruzi n'amahinguriro mu gihugu Minicom bwatangarije ijwi ry'Amerika ku munsi wa mbere ko leta y'u Rwanda n'iya Republika ya Demokarasi ya Kongo zatanguye ibiganiro bigenewe gutorera inyishu ikomeye ibibazo bigeramira ubucuruzi buto burengera imbibe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jean Baptiste Ndabanani.
aba bacuruzi bakoresha uyu mupaka uzwi cyane nka petite barriere baravuga ko bibagendekera iyo bageze ku ruhande rwa Kongo. Bari kutubaza ngo maperime ni cyangombwa kirahenze, ndabwo twebwe twokibona, igishoro mvite ndabwo ndenzaga 10,000. Kumva ni gutanga milifura. Uri gutanga 1,000 kugira ngo nambuke. Nukugiye uragitangaga. Batusurisha uko bashaka. Fuka w'intoryi baduca amafaranga 1,500 y'abanyarwanda. Umufuka w'ibirayi tuyishyura 2, tukajya dutanga 2 ubwo ni 3,000. Nibo bishyiraho igiciro tukishyura 3,000 kuri bire 3, twishyura ahantu 3. Byatangiranye na corona. Nanjye ndemeza ko cyatangiranye na corona. Uyu munyekongokazi nawe aremeza iki kibazo cyo gusoreshwa ahantu 3 kandi koko cyatangiranye na virusi ya corona. Ikibazo dufite ni uko twishyuzwa amafaranga menshi ugereranyije n'ibintu tuba dutwaye, mbese ni nkaho twambukiraga ubuntu, ariko ubu muri buri biro ni amafaranga 1,000. Ubwo mu biro 3 twishyuriye 3,000. Mbere yari amafaranga 200 gusa y'amanyekongo, ariko ubu nyine turi kwishyura 3,000 ku mufuka umwe kugira ngo duhite. Si corona yazanye ibyo byose? Permis de séjour yavuzwe na wa munyarwandakazi ni icyangombwa za leta ziha abanyamahanga baba mu bihugu byazo kibemerera kuba muri ibyo bihugu. Nyamara kubera ko abanyarwanda bo baba bari butahe babwirwa ko iyi permis de séjour ari icyangombwa cyo gukorera muri Kongo. Aba baravuga ko izi nzitizi zitsikamira ubushabitsi kandi ko basanga ayo mafaranga atagera muri leta ya Kongo. Akaba ari amafaranga yabo kuko agapapuro baguha n'akaba kiyandikishirizeho ikaramu. Yari amafaranga bavuga ngo barayakirayo. No ni 1,000 kisigayemo. Iyo bitanyura mu izo nzira kunguka 2,500. Urasorera muzigo 600. Je navuga ko ni inyungu ya 500. Abaperezida b'u Rwanda na Kongo bakoranye inama n'itangazamakuru mu kwa gatandatu uyu mwaka. Batangaje ko ibibazo nk'ibyo bigomba kuvugutirwa umuti. Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yagize ati: tumaze gusinya amasezerano yo guhana forode no gucunga ko ibisohoka byose bidasoreshwa ubwa kabiri. Amasezerano anagamije ubwisanzure mu rujya n'uruza. Aha nshaka kuvuga umutekano, mbese no kuvuga ko tugiye gukuba kabiri imbaraga, tukaba maso kugira ngo dukore ku buryo tubasha gushyira gahunda ihamye muri uru rwego kugira ngo he kuzongera kubaho ukundi inzitizi ku rujya n'uruza rw'ibintu n'abantu, ahubwo habeho kugenda mu bwisanzure kandi biba byarira inyungu. Perezida Paul Kagame yashimangiye ikurwaho ry'izi nzitizi zose muri aya magambo: icyo dushaka cyangwa twifuza kubona ni ukuzamura urwego rw'ubucuruzi rumaze guhama, formal sector. Nubwo bimeze bityo ariko ntabwo turwanya urwego rutarahama, informal sector, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugufasha uru rwego rutarahama narwo rukabasha kugira ubushabitsi buhamye. Ibyo birashoboka binyuze mu bufatanye, uko gushyikirana, twese tukumva ko bitureba, nta kabuza twakuraho izo nzitizi, twashyira amategeko meza, ibikorwa remezo byiza, ariko nanone bikajyana no gushyira mu bikorwa, kuko mu kubishyira mu ngiro hashobora kuba ariho ibintu bipfira. Uru rwego rutarahama ni rwo rubarizwamo abacuruzi bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya umupaka. Twabashije James Tayebwa ushinzwe politiki y'ubucuruzi bwambukiranya umupaka muri Minicom icyo bari gukora mu rwego rwo gukuraho izi nzitizi. Aha aravuga ku kibazo cyo gusoreshwa akenshi. Usanga basora imisoro itandukanye cyane cyane bibatwara igihe ku mupaka, ugasanga rero ni ikibazo usanga kibabangamiye. Ni ikibazo rero tuzi ndetse tugerageza kuganira n'igihugu cya Kongo cyane cyane inzego zikora ku mupaka, kureba uburyo kwashyirwaho ibiro bimwe umucuruzi akajya hamwe. N'ibiganiro rero bikomeje, ndetse n'icyumweru gishize twari Goma kandi nabo ugasanga barabyumva. Mu gihe Tayebwa avuga ko u Rwanda rusaba Kongo gushyiraho ibiro bimwe byo gusoreramo, hari impungenge ko n'ubundi amafaranga bakubu ibi biro bimwe byazayaka yose uko yakabaye nk'uko bigaragazwa n'uyu. None bavuga ati ni ibiro bimwe tugiye kwishurira bya Kongo, turabizi tubikoreramo, turahakorera, twarahamyeho dukuriye muri mupaka, bagafata bya mafaranga y'ibiro 3 byose bagera bakabikubira mu biro bimwe.
hari abatizeye ko Kongo izakuraho inzitizi zirimo gusora henshi na permis de séjour. Gusa Tayebwa arabamariza impungenge akongeraho ko ibyavuzwe bitazahera mu magambo gusa, ko ibikubiye mu masezerano byose bigomba gushyirwa mu ngiro. Nibizere rwose abakuru b'ibihugu batanze umurongo, turabizeza rwose ko amasezerano azashyirwa mu bikorwa nk'uko yemeje. Ku buryo wenda naho ngo bafite impungenge ko ya mafaranga bishyira mu biro bitatu yakusanyirizwa mu biro bimwe bakabaye batazigira. Ni ukuvuga ngo hari umurongo watanzwe kuri ya permis de séjour. Icyo kibazo nacyo hari urutonde rw'ibibazo dufite tugenda tuganira na Kongo, n'icyo kibazo kirimo, ndetse no mu nama y'ubushize twagikomojeho. Batwizeza ko bagenda bo kukiganira n'abo bireba bose. Turizera ko kiri mu nzira zo buryo cyakemuka. Ashingiye ku biganiro byatangiye, Tayebwa yongeraho ko bizeye ko izi nzitizi zizakemuka vuba, ariko ko atatomora igihe. Agaragaza ko bizaterwa n'umuvuduko Kongo izabigiramo. Urakoze Jean Baptiste. Abakunzi b'inkino, Lionel Messi, umwe mu bakinyi rurangiranwa cyane mu mupira w'amaguru ku isi, yahora akinira umugwi Barcelona wo muri Espagne, yemeye kuja gukina mu mugwi w'umupira w'amaguru wo mu Bufaransa Paris Saint-Germain. Twavuganye na Suleiman Niyonkuru, umumenyesha makuru w'inkino akora kuri radio Buja FM i Bujumbura, avuga uko yavyakiye. Novuga ngo ni ingingo ikomeye cyane, ni ingingo mugabo novuga ngo cyane ku bwanje novuga kitavuye kuri Lionel Messi cyane, kuko Lionel Messi yari yasabwe n'umugwi wa FC Barcelona ko yogabanya imishahara yahembwa, yemera kuyigabanya kuri 50% aragabanya, ndetse mu nyuma kubera abakinyi byavugwa ko bashobora kugurishwa mu mugwi wa FC Barcelona kugira ngo bashobore kuraba uko iryo tegeko ritobagonga cyangwa se ritobateza ikibazo, byaragoranye. Harimo ba Umutiti, Antonio Griezmann, birangira n'ubundi bongeye kumusaka hari byiyogabanya ko, ariko inyuma yaho rero yaranavuga yuko ashobora kongereza amasezerano muri FC Barcelona, ariko La Liga imaze kubica ijya nino isanga yuko inzira zose biza gucamwo bihereye kuri iyo kugabanya 50% bitegereza gusanga baguye muri ya tegeko ribagonga rya financial fair play. Ubwo rero je ku bwanje Barcelona imaze gutangaza yuko batagiye kubandanyana n'umukinyi Lionel Messi, nabitahuyemwe ko Lionel Messi we yari yifuza kina mu mugwi wa FC Barcelona kuko yari yemeye kugabanya 50%. Ku ubu rero novuga ngo ni ingingo ivuye kuri FC Barcelona, ariko ni ingingo ivuye kuri La Liga kubera uburyo umugwi wa FC Barcelona wateguye cyane, wibagira ko hazogera igihe amasezerano ya Lionel Messi akarangira hanyuma bikaba ngombwa bagura abandi bakinyi. Ubwo rero novuga ko Lionel Messi so bivuye ko cyane. Ku bwanje rero ntibintangaje cyane, kuko ndavye mu mwaka uheze harabayeho guhimiriza gushaka gusohoka kwa Lionel Messi. Lionel Messi abibasaba ntivyakunda, ico gihe yari gusohoka ari free agent, nkuko asohoka ari free agent. Ubu ico gihe Manchester City yaragiye mwira wasaba no kurebaho amafaranga kuri Lionel Messi, ariko bo ntibabishimye. Ndibaza ko abafana benshi nkuko vyumvikana muri Barcelona ateza kuba bashavuye cyane, nawe nyene nkuko ariko arabivuga yashaka kuhaguma mu kubasezera yarakoroye n'amosozi arira, ashaka kwerekana ko bitamuvuye ko. Tu bafana ba Paris Saint-Germain n'umugwi Paris Saint-Germain mubona amahigwe awuzaniye nayahe? Birazwe ko afite imyaka 34 akiri umwe mu bakinyi bakomeye cyane ku isi muri iki gihe. Iyo uravye ku mugwi wa Paris Saint-Germain, umugwi novuga ko ubaye kuno mwaka ni nk'umwaka w'isoko, novuga ko ari histoire yo kugura igura n'igurisha muri kino umupira w'amaguru. Nibaza ko umugwi wa Paris Saint-Germain wo mugwi wa mbere uguze kuva nkeka football yatangura. Harigeze kubaho Heresi Galactique muri Real Madrid, mugwi ntibaziye rimwe nkuko uno munsi babikoze muri Paris Saint-Germain. Kuzero kwa Lionel Messi n'umukinyi bwa mbere amenyereye icyo no kwita amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya, kuko Paris Saint-Germain isanzwe twari igikombe gisanzwe kinwa mu gihugu cy'u Bufaransa ariko Ligue 1. Uyu munsi ntabwo igikombe ariko barabura cyane, ni igikombe cyande cha Champions League. Ni na competition yo ku mugabane wa Buraya bariko barabura cyane, mugwi bakayabura rimwe bavuga bati turacabura abakinyi ba experience. Uyu munsi rero bazanye Lionel Messi kugira ngo ya experience bari bamaze iminsi babura bashobore kuyikompleta, bashobore kuyikura mu nzira, kuko barazanye na Ramos, barazanye Neymar ubwa mbere baza ko bishobora gukunda, ariko baravuga bati Neymar ntirikunze, Neymar reka tumukompleteshe wa wundi bari basanzwe bari kumwe muri FC Barcelona akamufasha kwitwara neza muri ibyo bikombe mpuzamakungu. Tinatwe tumuzanye muri Paris Saint-Germain arashobora kudufasha. Ikindi naco ni kijanye no kudandaza. Umugwi wa Paris Saint-Germain dusanzwe tuzi ko uri mu minwe y'abarabu, ibitoro nkuko beshakunze kuvuga birabafasha. Uyu na El Khalifi niwe afise mu minwe umugwi wa Paris Saint-Germain. Muri uko kugira umugwi w'abarabu turabazi ko abantu badandaza cyane. Izina Lionel Messi premièrement gushikaho nyene mu gihugu cy'u Bufaransa ubu ni urudandaza rukomeye cyane ku gihugu cy'u Bufaransa. Ico ni cambere rukongera ko rudandaza ku mugwi wa Paris Saint-Germain. Ikindi turabiye hamwe nko kuri Lionel Messi, uyu munsi iyi company ya El Khalifi ni umwarabu, kugira ngo iyo company iwe igire visibility ku rwego rukomeye cyane nuko aharanira kuja kuri ya standard y'ama equipe ndetse y'aba
basponsor bakomeye cyane ku isi gusumba abandi gushobora guca ahantu udaciye muri no migwi iremereye arizo za Paris Saint-Germain kandi ukazana nabo batari baremereye kubanje ndabona muri Lionel Messi kubazanira igikombe no kubazanira amafaranga muri Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain yayisanzwe ifise abakinyi bakomeye ba Neymar ba Mbappe kanabandi kubona Messi aje kubwanyu murabona ko azanye ico no kwita mu Gifaransa equilibre yoba kumbure yari yibuze hagati mu kibuga c'umupira w'amaguru umuntu ahereza cyane imipira ba Neymar na ba Mbappe nakarusho muri make cyane mu kurangiza ngira ngo nakarusho gakomeye cyane ku mugwi wa Paris Saint-Germain nkuko nayo nayivuze ubwa mbere cyane no shimikira kuri iki cerekeranye equilibre nyine nivyo bazanye bona barafise technique muri Paris Saint-Germain technique ifiswe na Neymar ifiswe na Mbappe technique ifiswe n'aba ba Marquinhos technique ifiswe n'aba bakinyi bo hagati ba Angel Di Maria ariko barabuze experience yo gutwara vya bikombe mu mupira w'amaguru wa kino gihe bakubwira ngo habaho physique inguvu hakongera hakabaho n'ubuhinga hakabaho kandi na experience uyu munsi bazanye mu defenseur mwiza wa mbere ku isi azi ico bita UEFA Champions League Ramos bazanye umukinyi wo hagati George Wijnaldum yafashije umugwi wa Liverpool gutwara iyo Champions League bazanye umukinyi w'imbere Lionel Messi afite experience kandi azi n'ubwo bushimwe bita Champions League novuga ngo rero nkuko bivuze ni equilibre bakoze kuri Paris Saint-Germain uyu mwanya cy'igikombe bari barabuze kungure bakibuze nibyo niko kuvuga ngo ni amahigo ba muri football facteur chance ariko still biboneka ko bamuzaniye canke no kubaka ino equipe yitwa Paris Saint-Germain no mwaka bayubaka ico no kwita UEFA Champions League bayubakiye urudandazwa bayubakiye visibility y'umugwi bita Paris Saint-Germain ndetse na company zande za Nasser El Khelaifi. Urakoze cyane ndabashimire nanje cyane. Radio Ijwi ry'America mu Kirundi n'Ikinyarwanda shuti banywanyi na aya makuru yakakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro n'amahirwe. Iwanyu mu ntara